Ibihe vyiza kuri mwebwe bakunzi ba televiziyo Umuvugizi, ni Kamarade ngarutse ngaha kuri televiziyo mumaze kumenyera mu biganiro vyinshi bitandukanye. Uno munsi nifuje kugaruka ku gice kigira kabiri kijanye n'amabonekerwa. Twarababwiye aherutse amabonekerwa atandukanye yemewe na Eklezia Katolika, amabonekerwa 10 yose. Twibaza yuko ari amabonekerwa haciye abafashije kubera yuko ubutumwa amabonekerwa arimwo n'ubutumwa bw'ibihe byose, n'ubutumwa natwe uyu munsi buturaba, kubera yuko nkuko twabibonye haba mu ntango hagati no mu mpera z'ikiganiro, nuko ubutumwa Bikira Mariya atanga ari ubutumwa buduhamagarira gusenga cyane, guhinduka, kugaruka ku kwemera, kuyoboka umuryango wa Eklezia, kubaha amabwirizwa y'Imana, muri make kugaruka ku Mana. Twibaza yuko rero hari ico mwagumije, tukanahakura kandi yuko umuvyeyi wacu Bikira Mariya atwitwararika rwose akatuba hafi. Mu ntango ndari nababwiye ivyo Eklezia yisunga kugira ngo yemeze amabonekerwa, nibaze ko mwamaze kubitahura. Eklezia iritonda cyane kugira ngo ayo mabonekerwa ashobora gutangazwa hirya no hino, barabe neza yuko arimwe ukuri kose, kuko hashobora kuba abikanze kubonekerwa, umuntu akikaga kubonekerwa canke akarota, canke iyo atarose ugasanga abironderamwo inyungu kanaka. Iryo bonekerwa ry'igihugu ugasanga ririmwo, novuga umuntu munsi mu mvugo y'ubu ririmwo ubutubuzi, umuntu bivuga gutyo. Bagahava rero bakitonda cyane, bagashiraho umugwi, bagasenga. Hari amabonekerwa rero atemewe, mugabo ayo twabashikirije na yemewe, kandi ndazi yuko sinkekeranya yuko hari ico mwagumije, kandi byaduhaye no gukomera mu kwemera, ariko kandi n'ubwo rukundo dufitiye umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Nifuje rero yuko twogaruka ku kindi gice c'amabonekerwa 10, n'akanya kabidukundira tuzobabwira n'ayandi 10 nyine, muze mube hafi. Mbere ndagusabe ugire subscribe canke s'abone bivana na telefone yawe, kugira ngo ibyo tugenda tubashikiriza nka kuri televiziyo Umuvugizi, Nyurabwenge n'ibindi ntibigucike ubu wa mbere. Fata akanya rero ufyonde kwaho kazogera, hanyuma tubananye twubaka umuryango wagutse hano kuri televiziyo Umuvugizi, aho tubaha ibitandukanye, tutibagiye kandi n'ibidufasha gukomera mu kwemera, nk'izi Nyurabwenge, nk'ibi biganiro bijanye n'amabonekerwa n'ibindi. Mbere handi hato canke ikindi gihe tuzoza tubahamagarira abihebeye Imana, abasaserdoti, abungere ba Eklezia Katolika, kugira ngo baze baraduha umuco, ijambo ry'Imana ridusange aho turi hose. Reka rero sinje guteba, nibaza yuko ivyo Eklezia yisunga mwamaze kubimenya, sinza kubigarukako. Nagomba rero ntatevye nje mu kiganiro nyezina cuno munsi, amabonekerwa yandi 10 mu gice kigira kabiri yemewe na Eklezia Katolika. Ubwa mbere Bikira Mariya wa Pontime. Pontime ni mu Bufaransa, yahari 1871. Uko vyagenze hari mu gihe c'intambara, intambara yahuza Ubufaransa n'Ubudagi. Iyo ntambara yari igeze hagati, abantu rero bari bumva barushe cyane, bumva bihebuye. Namwe murazi ahantu hari intambara abantu bararuha, itwara byinshi, abantu bagaseserwa cyane. Rero mu guseserwa kwabo bagumye baraba Imana, bagumye bahanze Imana, barasenga basaba rwose yuko Imana yo batabara ikabakiza iyo ntambara yabice bigacika muri ico gihe. None rero Imana yarabumvise. Kugenekerezo ya 17 ukwezi kwa gatatu 1871, abana bane barabonye Bikira Mariya mu kirere, yambaye umutamana w'ubururu wuzuye ko inyenyeri. Ubwo butumwa rero abo bana barabubonye bw'uwo muvyeyi, ariko kandi baranumva n'ijwi riva kwijuru rigira riti, nimusenge cyane bana banje, Imana irabumva, umwana wanje arumviriza. Ayo niyo majambo yavuye mu ijuru atangajwe n'uwo muvyeyi Bikira Mariya,
yari yambaye umutamana w'ubururu wuzuye ku inyenyeri, kandi abo bana bane barumva iryo jwi. Kumwe bigenda rero, ubutumwa bwarashikiriye umwepiskopi, nawe amatohoza arayakora aciye kuri ya migwi nababwira ko babitondeka, mwaravyumvise. Iryo bonekerwa rero rirahava riremerwa. Nkako inyuma y'igihe gito igihugu caragize amahoro, carasubiye mu gahengwe, abantu intambara bariruhutsa kuko ingabo z'Ubudagi zarasubiye inyuma, noneho intambara irarangira. Birumvikana neza yuko igihe cyose turi mu bitugoye mu gihugu, yabize intambara, umuvyeyi Bikira Mariya tuba hafi rwose. Noneho Imana ibibibona, ibigomba no kuraba ingene tuyigaragira, tukayiramurira amaso, ariko ubundi Imana ibigabirijwe kudutabara. Ni n'akaryo keza rero tuhakure icigwa kininiya. Murazi yuko igihe ntanzi kino kiganiro kwirigenekerezo rya 27 Eklezia y'i Burundi, abepiskopi baradusavye yuko twoja ku mavi tugasenga cyane mu guteramira Yezu mu Karistiya imisi 3 yose, twongera dufukama inzira y'umusaraba, nuko dusenga twisonzesha kugira ngo kano karere kacu gashobore kugira amahoro. Turahakuye rero n'icigwa cyuko Imana ibiba byose irabibona, mugabo tugume tuyambaza umwanya n'umwanya izodukiza, kugira ngo iyi ntambara ntishobore kukurandagata kano karere, nkuko umuvyeyi Bikira Mariya yahamagariye abantu gusenga kugira ngo amahoro aboneke mu gihugu, kandi niko vyagenze. Inyuma y'igihe gito rero ingabo z'Ubudagi zahavuye zisubira inyuma, noneho intambara irahagarara. Umuvyeyi Bikira Mariya nashimagizwe. Ubugira kabiri ni Bikira Mariya wa Jetisward, ni hariya muri Pologne, hari mu 1877. Uko vyagenze ngo Pologne yari yugarijwe n'abanyamahanga, ngo kandi Eklezia Katolika yari ikomeje guhamwa cyane. Abavuga ijambo ry'Imana barahamwa, Eklezia igahamwa rwose, mbere ngo n'abahasiga ubuzima barabuhasiga. None rero kuva ku magenekerezo ya 27 ukwezi kwa 12 kugeza ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere 1877, abakobwa babiri, Jisiana w'imyaka 13 na Barabara w'imyaka 12, barabonye umuvyeyi Bikira Mariya. Bamubonye arababwira ati nimusenge, muvuge rozari, kandi mukore amabwirizwa y'Imana, mukore ivy'Imana ishaka. Ngubwo ubutumwa Bikira Mariya yahaye abo bana babiri, umwe w'imyaka 13 n'undi w'imyaka 12, bari abana bato cyane. Ubwo butumwa rero ni bwari ubwabo gusa, barahava umuryango w'Eklezia urabwakira, barasenga, kandi barabonye impinduka zahabaye, nuko abantu bagize umutima w'ubukristo bakomeza kugaruka ku Mana. Noneho umutima w'ubukristo urakomera cyane muri Pologne. Igihugu rero congera kubona ubwigenge, bamwe bagitwara bufuni na buhoro, nuko basubira inyuma. Hari 1918. Murumva yuko n'igihe igihugu kigandamiwe, gifise ibibazo, haba mu vya politike, umuvyeyi Bikira Mariya akiba hafi. Na twebwe uyu munsi dusabe rwose umuvyeyi Bikira Mariya, kubera yuko hashobora kuba binabiriye bigatuma abantu bagomba guhungabana, iby'ubutunzi, kubura vyankenerwa mu buzima, ifaranga rigata agaciro, ubuzima bukazimba bukagora. Tugahava rero tukitura uwo muvyeyi Bikira Mariya, tugasenga gose, tukagaruka ku Mana. Nico gihambaye, kandi Imana nk'uko yabigiriye aba bandi, na twebwe igahava ikatugirira neza. Ubugira gatatu Bikira Mariya wa Ile-Bouchard, naho nyene ni mu Bufaransa, hari 1947.
ngo inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Ubufaransa bwari bwugarijwe n'amakimbirane n'indyane, ibibazo mu bijanye na politike. Niko hari ibihe ushobora gusanga muri politike hariyo ibibazo bitandukanye. Ivyo vyabaye mu Bufaransa nkuko bishobora kuba n'ahandi. None rero iyo tubonye ibibazo mwe n'ivyo tube dusenga ku igenekerezo rya 8 kugeza ku rya 14 ukwezi kwa 4 muri uyo mwaka, Bikira Mariya yabonekeye abakobwa 4 abasaba gusenga no gusabira igihugu cabo. Gusenga no gusabira igihugu cabo, nta bundi butumwa yabahaye, gusenga cyane, kwambaza Imana kugira ngo basabire igihugu cabo. Mu minsi mike rero ibibazo vya politike ngo vyarakemutse, igihugu kirongera gutuza. Imana ishimwe cyane. Imana irakoze rwose, iduhaye kano kanya ko kumva yuko no mu bibazo vya politike hari igihe abantu bitugora, hari igihe twebwe abantu bitugora gutora inyishu z'ibibazo tuba dufise. Mugabo Imana yoyo ibi bibona hageze, igihe kigeze irahaguruka igatabara. Abantu ibyabananiye Imana igatabara. Nico gituma dusenge cyane, dusengera niko Afrika, aka karere kacu karimo guhungabana mu bya politike, intambara. Si igihugu ca Kongo gusa, mugabo n'ibindi bihugu birashobora iyo ntambara ugasanga irahashwaye. Nuko Imana ibibibona. None rero tuyibwire duti dutabare Imana, dukize iyi ntambara, ntidushware muri bino bihugu. Uvye Bikira Mariya atubere mu ngoro nkuko vyanagenze na hariya ibusha mu Bufaransa. Umuvye Bikira Mariya akabonekera bano bigeme kandi akabaha buno butumwa bwo kugaruka gusenga no kwambariza igihugu cabo. Imana igira neza kandi ibihe byose. Ubugira kane Bikira Mariya yarabonekeye hariya Ipervoise, naho nyene mu Bufaransa. Hari 1876. Uko vyagenze, Estelle Faguet yararwaye kandi yararembye cyane. Yararembye, mugabo nuko kuremba kwiwe yaguma yizeye Imana. Abantu murwaye mwizere Imana mu bubabare bwanyu, mu ngwara izarizo zose. Hari ingwara ziremera abantu ugasanga bamaze kwihebura. Oya, wewe uri kurumviriza kino kiganiro, mu ngwara zawe ni wihebure. Uyu mwigeme yavuye abona n'ibitangaro, ndabigarukako. Estelle Faguet yarakitswe n'amagara, yararushe cyane, mugabo mu ngwara yiwe yagumye hanze amaso Imana. Kwishobora kumukiza, kwishobora kumutabara kubwo bubabare buvize insiguro. Nuko rero Faguet naho yararwaye yarandikiye ibaruwa umuvyeyi Bikira Mariya amusaba yuko yomukiza. Uko vyagenze rero ku magenekerezo ya 14 gushika ku 19 ukwezi kwa 3 1876, Bikira Mariya yaramubonekeye. Yarabonekeye uwo mwigeme amubwira ko azokira. Ijambo ryari rije kumuremesha, ariko kandi yaciye amugabira, numvuga mu ubutumwa atari ubwiwe gusa, ari ubw'abantu bose bico gihe. Na twebwe tugomba kwakira gusenga cyane, ngo bashemeza umushaha wa Yezu mweranda rwose. Natwe duhora dusenga duciye ku mushaha mweranda wa Yezu. Dushime rwose bakunzi gose ba Yezu baba hafi bakahereza kino gisabisho, ariko urumva yuko badakwiye kuba bo gusa. Tugomba kuba twese tugasenga duciye ku mushamwiranda wa Yezu. Gusenga umushamwiranda wa Yezu, urumva yuko Bikira Mariya yatanze buno butumwa haciye imyaka atari mike, mugabo ubutumwa buracari ubw'iwacu. Uko vyavuye bigenda rero, Estelle yarakize bidasanzwe, yarakize
ingwara yiwe iragenda, arasubira kwidegembya, amagara yiwe asubira kuba mazima, maze mu gace ka Pervoise hatangura ubutumwa bwo gusaba umushaha mweranda wa Yezu. Umushaha mweranda wa Yezu dusabire. Ubugira gatanu ni Bikira Mariya wa Cotignac, hari mu 1519 n'1660 naho nyene hari mu Bufaransa. Uko vyagenze mu gihugu cari cugarijwe n'ibibazo bikomeye naho nyene mu bya politike. None rero 1919 Bikira Mariya yarabonekeye umubumvyi yitwa Jean de la Baume, amusaba kubaka isengero. Kumburi yarabishoboye, canke noneho yagiye umuvyeyi yamubwiye ati genda gutanga ubutumwa ku mwepiskopi yuko nkeneye kubakirwa isengero. Yaciye kuri uyu mubumvyi rero, mubumvyi umuntu mutoyi yitwa Jean de la Baume. 1660 Yosefu Mweranda yarabonekeye umuntu w'umushumba ashonje cyane, ngo aramuha amazi avuye mu isoko yari rimaze igihe ryarakamye. Isoko yari ryarakamye, mugabo Yosefu Mweranda arabonekera uno mushumba yarashonje, noneho amazi araboneka. Naho nyene hari mu Bufaransa, urabona neza yuko amabonekerwa abiri yagiye yegeranye. Nuko rero nk'ivyiza by'ayo mabonekerwa, umwami Louis wa 14 yarahisemwo kugabira igihugu ciwe umuvyeyi Bikira Mariya. Avuga ko kandi abami bose bo mu ico gihugu boja baramusaba. Umwami arabitangaza. Biraryoshe kubona umwami utwara igihugu ahamagarira abantu kuyoboka Imana canke gusaba uyo muvyeyi Bikira Mariya. Niko natwe vyakozwe 1960 ari Mugera abepiskopi bari kumwe bari batwara igihugu, barahereza igihugu cacu baciye ku muvyeyi Bikira Mariya. Igihugu bakigabira, noneho bagishinga umuvyeyi Bikira Mariya. Kiba ari ikintu ciza cane, kandi n'abarongozi bariko baratwumva bame bagerageza gutwara abo bashinzwe, baberekeza ku Mana, baberekeza kurangura amabwirizwa y'Imana, baberekeza ku muvyeyi Bikira Mariya, nk'uko uyu mwami Louis wa 14 yabigize. Amaze kubona ivyo vyose, agahitamwo yuko icyo gihugu ciwe cegurirwa umwami nako muvyeyi Bikira Mariya, mbere akanasaba abami bose yuko boja baramusaba. Muvyeyi Bikira Mariya natubere mu ngoro. Ubugira gatandatu Bikira Mariya wa Laos, hari 1664 gushika 1718, naho nyene hari hariya mu Bufaransa. Byagenze gute? Uwitwa Benoît Lanqueuil, umukobwa w'umushumba, yarabonye umuvyeyi Bikira Mariya amubwira amajambo ajanye no kwisubirako no gusaba imbabazi. Yabonekeye umuntu umwe, ariko ivyo amubwiye ni ivy'igihugu cyose, ni ivy'isi yose. Natwebwe aya majambo tugomba kuyakira, kwisubirako no gusaba imbabazi. Uwo rero yabonekewe ngo imyaka 54 yose. Muri imyaka 54 hari ubutumwa yahawe n'umuvyeyi Bikira Mariya budasanzwe. Niko butumirira abantu guhinduka, gusenga cyane, kandi n'ubu ubwo butumwa turacabukeneye cyane. Arahava rero anamusaba kubaka ingoro y'Imana abantu bazoza barasengeramwo, kugira ngo abanyavyaha bahagarutse ku Mukama baronke aho baza baraninahariza Imana. Uko aya mabonekerwa abantu bamaze kuyakira, abantu baragaruka ku Mana. None rero yaramusabye ko ingoro y'Imana yo kubakwa, kugira ngo abantu baronke aho baza barambariza, bahamagara
ikigongo c'Imana ngo kize kubatabara bo n'isi yose. Nuko rero ingoro ya Laos yaciye iba ahantu hakomeye cyane ho kwambariza Imana no guherebwa umugisha no guherebwa imbabazi z'Imana, kandi n'uyu munsi abantu baracahasengera. Irindi bonekerwa Bikira Mariya wa Siluva 1608 hari hariya muri Lituania. Inyuma yo kuvuga ubutumwa, inyuma yuko ubutumwa bwa Eklezia Katolika bwatotejwe cyane bukakwa agaciro n'abaprotestanti b'ico gihe bari muri Lituania, ngo ingoro ya Bikira Mariya ngo yari yaribagiwe. Ingoro ya Bikira Mariya yarabaye umusaka kubera yuko ivyo kuvuga ubutumwa kwa Eklezia Katolika byarashizwe hasi n'abaprotestanti nabo batemera ibijanye n'umuvyeyi Bikira Mariya. Nuko rero iyo abantu batidegembya mu gusenga bagasenga binyegeje kumbure, hari n'ivyo bahava bagaheba bakibagira, kubera yuko ubutumwa bwo gukora ubutumwa ntibuhava ngo bworohe iyo abantu batidegembya mu gusenga. Barahava rero ngo baribagira ibijanye n'agasengero ka Bikira Mariya. Bikira Mariya rero yavuye yigaragaza aboneka mu 1680 ngo bana bato barabonye umugore ari hejuru yibuye. Mu nyuma abapadiri bahavuye babona inyandiko zemeza ko hari ingoro yahora yubatse muri ako gace. Igitangaje ariko nuko basanze ishusho y'umuvyeyi Bikira Mariya atacu yabaye mu gihe ngoro yari yarahebwe. Bahavuye rero bahubaka isengero ikomeye cyane, ngiyo sengero iciba ahantu ho gusabira ikigongwe, ho gusabira imbabazi, ho gusabira ngo Imana igabira amahoro igihugu, ho gusaba ngo abantu bashobore gusubiza hamwe cyane cyane abaprotestanti n'abakatolika b'ico gihe. Iyo ngoro y'Imana rero n'ubu irahari, abantu barayihimbarizamwo Imana. Umuvyeyi Bikira Mariya nudusabire utubere mu ngoro. Ubw'umunani ni Bikira Mariya wa Shikinkila, hari 1577 muri Colombia, Venezuela. None rero ngo icapa ca Bikira Mariya canke ifoto ya Bikira Mariya yari imaze imyaka yarameze nabi, mugabo iri muri chapelle. Yari imaze imyaka itari mike, ariko kumbure ni bayisukurira irahava imera nk'iyashaje, ariko iri muri chapelle. Kugenekerezo rero rya 26 ukwezi kwa kane 1586 ico capa ngo carasubiye kuba gisha, kiba ciza. Noneho ngo kirakayangana mu buryo budasanzwe. Abantu b'ico gihe barabonye yuko ari bitangaza, baca batangura gusenga bari imbere y'iyo shusho, iyo sanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya yari yarahebwe, ariko iyo nyine kisubiza ubutore ku gitangaro kidasanzwe. Ingaruka nziza canke ivyamwa nuko iyo ngoro ya Chinkikila yabaye ingoro yihariye mu bihugu vya Colombia na Venezuela, kubera yuko ico gitangaro cahabereye ishusho isanamu y'umuvyeyi Bikira Mariya yari imeze nk'iyibagiwe, igahava ikagaragaramwo ubukayangane bwinshi. Byatumye iyo sengero babona yuko hakorewe ibidasanzwe, ijuru ryatemberereye umuvyeyi Bikira Mariya nuko yahabonekeye. Iyo sengero ya Shinkikila iciba ingoro rurangiranwa ikomeye cyane muri ico gihugu ca Colombia na Venezuela.
ubugira 9 ni Bikira Mariya wa Zaitun, ni mu Misiri. Hari 1968 gushika 1971 nejo bundi sikera cyane. None rero ngo Misiri yari ifise ikibazo mu bijanye no kubana hagati y'abayisilamu n'abakristo. Ngaha mu Burundi ico kibazo ntikirahaba cyane, kumbure abakristo n'abayisilamu n'ayandi madini bababanye mu bwiyunge bari kumwe, noneho atawujya urwara uwundi mu gusenga kwiwe. Ubwo bumwe tuze tubandanye tubusaba. Murumva yuko hariya mu Misiri atariko vyagenze mu ico gihe. None rero ku magenekerezo ya kabiri kwezi kwa 5 1968 Bikira Mariya yaragaragaye hejuru y'urusengero rwa Potikus i Cairo. aba Potikus i Cairo ngo vyatumye abantu ibihumbi harimo n'abayisilamu bagaruka ku Mana cyane, kuko barabonye uwo muvyeyi, kandi ngo yagumye ahaboneka kenshi, ngo yahabonetse imyaka igera kuri 3 yose. Ibi rero nkuko ndabivuze vyazanye uguhinduka gukomeye ya matati yari hagati y'abayisilamu n'abakristo. Ayo matati ahita ahagarara cyane, kuko biboneye igitangaro gikomeye, uruhara rw'umuvyeyi Bikira Mariya. Baravuga bati nta kamaro ko kushamirana, turabonye iki gitangaro ko kidasanzwe. Ngo n'abantu benshi bahindutse, ariko n'abataje mu idini rya Eklezia Katolika ngo haciye haba ukumvikana, kubera yuko babonye igitangaro kidasanzwe. Bikira Mariya rero ntiyeretse abakristo gusa, yariyeretse n'abayisilamu, bituma bagira bati hari ubutumwa by'ukuri turose muri kiriya gitangaro. Ubugira 10 ni Bikira Mariya wa Kita, naho ni mu Buyapani, hari mu 1973. Uko babivuga rero ngo ico gihe Ubuyapani bwari igihugu gicumbagira mu kwemera gikirisu. Abantu baracumbagira, barahushagirika, bagendera mu bigirwamana. Abantu nibo baha amabwirizwa y'Imana. Si ivyo gusa, noneho hariho n'ibikorwa vyo guhama no kwica mbere abasanzwe arabakristo bigisha ijambo ry'Imana baricwa cyane. No kuvuga yuko ico gihugu c'Ubuyapani mu vyo kuyoboka Imana nta byavurwa, nta byari bihari. None rero uko vyagenze mu 1973 Bikira Mariya yariyeretse umubikira yitwa Agnes Sagawaga, yari afise ubumuga bwo mu mutwe. Yaramuhaye ubutumwa bwo gusenga no gusaba Imana, basaba imbabazi ku vyaha vy'isi. Hari abantu batubera mu ngoro bakama bafukamye, burya isi irahagaze kubera abantu bama bafukamye. Imiryango y'abihebeye Imana biyemera bakiyugarana bagasenga bashimitse, kugira ngo noneho igicumuro c'isi, igicumuro cugarije isi nikituma iranduka. Bugiye kubona turiho, kubona tuhari, kubona tumeze uko tumeze, nuko hari inkuka z'imisazi ziherezwa, hari ibisabisho biherezwa, hari abantu bama bafukamye bambariza isi, bambariza abanyavyaha. Abo bantu rero baragahoraho, batumye iyi si uyu munsi bihagaze. Nuko rero yaramuhaye ubwo butumwa mu Bikira Mariya bwo gusenga no gusaba Imana imbabazi, basaba Imana ngo ibagire imbabazi ku vyaha by'isi. Mbere rero barabonye ishusho ya Bikira Mariya yagaragaje amarira ngo inshuro zirenga 100. Ishusho ikarira inshuro zirenga 100. None rero ngo Eklezia imaze kubona ubwo butumwa yarahavuye irabwemeza. Mbere ivuga yuko ubu butumwa bwatangiwe aho hantu bufitanye isano n'ubutumwa bw'Ifatima, kandi
ubwo butumwa ngo bwahaye isi yose kwisubirako. Nko nabivuze mu ntango rero, ubu butumwa umuvyeyi Bikira Mariya yagiye aduha, ntawe uzi yuko uyu munsi atagombye gusubira kubuduha. Mbere umuntu yonavyemeza ati aka karyo gatanzwe ngaha kuri televiziyo umuvugizi, uwo muvyeyi agombye ko dusubira kwakira ubutumwa bujanye no kwisubirako, gusenga, gusaba Imana rwose dushimitse no kubaha amabwirizwa yayo, kuvuga rozari. Turavyumvise yuko ubu butumwa ngo bwavuye bugafasha isi kwisubirako, gusenga. Nuko rero twagomba kugarukiriza ngaha kino kiyago ano mabonekerwa 10 tubabwiye muri make, kuko ntitwavuye ngo tubabwire ingene vyagiye biragenda, mugabo ni muri make. Ico tuba twishakira gusa gihambaye rwose n'ubu butumwa dukuramwo, kubera yuko aya mabonekerwa yose uko nagenda bigaruka ko aza kudutumirira gusenga rwose dushimitse, gusaba Bikira Mariya mu kuvuga rozari, kwisunga umushaha wa Yezu Mweranda rwose, kugarukira amabwirizwa y'Imana, nta bindi umuvyeyi Bikira Mariya aza adusaba. Ibi rero twavyumvise yuko Bikira Mariya yigaragaza mu bihe bikomeye mu gihugu, aho abantu baba bihebuye ariko bakaronka buno butumwa, ino message ibatumira gusenga no kwisubirako, bigatuma noneho haba impinduka mu gihugu. Ni ijambo rero twogumiza ku muzirikanye, ubu butumwa turose, dusabire natwe akarere ka Afrika, dusabire igihugu cha Ukraine, cyane cyane muri kino gihe bariko baragomba kuja mu mishikirano, baragomba kuja mu vyotuma igihugu gisubira kwiyunga, bwumvikane, intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine igahagarara, hariya muri Israeli nuko, uno munsi ngaho hafi muri Kongo iwacu muri Afrika, kugira ngo umuvyeyi Bikira Mariya atubere mu ngoro, adusabire cyane izo ntambara zibabaza rwose abana b'Imana, zikababaza n'umushaha wa Yezu Mweranda rwose, by'ukuri zishobore guhagarara. Ndagutumire rwose rero mu butumwa ntubugumane wenyene, ubutumwa ubusangiza abandi. Turafise imigwi y'ama WhatsApp duhuriramwo bahe buno butumwa, kugira ngo tubwakire tubusangire n'abandi, kwisubira ko tubikeneye twese, kuyoboka amabwirizwa y'Imana nta numwe atabikeneye. Noneho nawe ni waboha abandi, uzobumenyesheje inkuru nziza ku rundi rugero. Amahoro y'Imana rero abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe, ukuyoboka amabwirizwa y'Imana mutumwe ndayabafashemwo. Uwo muvyeyi Bikira Mariya nadusabire. Mwaramutse Mariya wuzuye mu mukama muri kumwe, urahesagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahesagiye. Mariya Mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononyi, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mugire umunsi mwiza ngahe wanyu.